gushikana n'ubu batarabona ko abanyamwema ari abantu bameze nk'abandi. Bishyikirizwa na Constance Katihabwa, umukuru w'ishyirahamwe rihurikiyemwo abanyamwema ryitwa Live Together as Family. Ingorane duhura nazo nuko ubwa mbere na mbere hari abantu bataratahura ko umuntu w'umunyamwema cyangwa umuntu agendana ubumuga bwo kurukoba ari umuntu nk'abandi, ari umuntu avuka nk'uko abandi bose bavuka, agakura nk'uko abandi bakura, akagira ibyiyumviro, akeneye kwiga, akeneye kwitabwaho, akeneye gufungura neza, akeneye kwidegenza, akishira akizana. Kujya umuntu wese akenera uburenganzira ubwo aribwo bwose. Hariho abantu bataratahura ko n'ubwo burenganzira umuntu afise ubumuga bwo kurukoba nawe nyine ibyo bintu abikenera. Ariho haho haca handurukira ikibazo cyo gukumirwa, ikibazo cyo gutunga gatoke, bamwe bakiyumvira kwicana, kurondera umunyamwema bamwice, batwara ibihimba baje kubikoresha ibintazi. Ariho haho abavyeyi bamwe bamwe batabana babo, ariho haho abigisha bamwe bamwe badatahura abo bana iyo bagiye mu mashure ko nabo bakwiye kwiga nk'abandi, ugasanga bariko barababurabuza canke n'abana vyigana bariko barabinuba. Ni ibibazo byinshi duhure navyo, tutibagiye na vya bibazo tuba dusanganywe vy'uko urukoba rutarinda izuba, rutinye izuba kuko izuba ritwakiye cyane, urukoba ruritunatuna, umubiri ukamera nk'umutama, hakaza ibintu by'utuguma, uduherehere, bikaviramo kanseri y'urukoba, umuntu akanduruka agapfa ku myaka 20, 25, 30. Kenshi uwutigeze aronka, atigeze yikingira iryo zuba ngo aronke n'utuvuta tumufasha, benshi baba bagwaye, baba bapfuye kuri iyo myaka. Aha hari icyo musaba ko muri leta kugira ngo basahirize mu sabiye? Leta uno munsi tuyisaba ko yoshobora gufasha kugira ngo amavuta y'izuba aboneke, hanyuma no gushiraho kongera mu byo bari basanzwe bakora, kuko hariho utwigoro bamaze gukora, ariko dushaka ko bongereza mu byo bari basanzwe bakora kugira ngo ayo mavuta aboneke. Bongere bigishe cyane abaganga, babigisha ukuntu bashobora kuvura izi ndwara z'urukoba zacu, kuko benshi ntibabizi. Iyo bagerageje kuvura, kenshi umuntu yanduruka apfuye kuko hari igihe bamuvuza imiti idahuye n'ubwo rukoba. Baba twigishirize kugira ngo dushobore kuronka ubuvuzi n'imiti nyene ubwayo bashobore kuyizana hano mu gihugu, imiti yihariye kuri urwo rukoba, hanyuma bashireho n'amategeko adukingira. Muri iryo shyirahamwe bakaba mbere baciye bahava biyumvira gukorera hamwe n'irindi shyirahamwe ryitwa Kit Hub, ntumbero yo guharanira agateka kabo by'ukuri. Hano dusinya amasezerano yo gukorera hamwe kugira ngo duhaguruke twiyamirize iryo kumirwa, turwanye iryo kumirwa, so kugiyamiriza mu buryo bw'imigumuko, ariko mu buryo bw'ibikorwa. Dufatanyirize hamwe kwigisha abantu, kwigisha abarundi ko umunyamwema akwiye guhabwa agateka nk'undi muntu wari we wese. Harimo ibikorwa byo kuzokora rusansuma abagendana ubumuga bw'urukoba canke banyamwema bari ngaha mu gihugu, tumenye umwe wese abahehe, ingorane ahura nazo zimeze gute, mbega haba hariho abajejwe umutekano bahegereye ku buryo tutazicura ngo nawe bazomwica nk'uko babigirira abandi, mbega ahaba hari ishure rimwegereye kugira ngo tutamenya ko azogenda urugendo rurerure hama urukoba rwitunatune nawe abe mu gitigiri ca bamwe baguma bagwaragurika. Mbega ahari arakingiwe bikwiye, mu muryango arimwo baramwitayeho bikwiye, araronka vya nkenerwa bikwiye. Ni bimwe mw'ivyo tuzoherako, hanyuma dufatanye n'inyigisho kandi turi kumwe, kandi turose n'inkunga y'abandi bantu batandukanye duhamagarira kuzoduterera kugira ngo ico gikorwa gikoreke. Turizera yuko nkuko twihaye ihangiro ry'imyaka 5, turizera yuko tuzoba twashize ku gikorwa gikomeye cyane
twizera yuko nk'abana bariko baravuka ubu kuko ni benshi cyane, hari abo twumva ari uko abavyeyi badutelefone, ariko hari n'abandi batadutelefone. Abo bose turakeneye kubamenya kandi tukakenera nuko twobashikiriza ubufasha bw'ayo mavuta bayahabwe, ku buryo ku myaka 5 umuvyeyi azobabona ko umwana wiwe afise kazoza keza, azotangura ishure neza, yige neza, hama avemo umuntu akomeye cyane ashobora gufasha igihugu, gashobora gufasha umuryango wamwibarutse n'ikibano asanzwe abayemo. Ikitambo mwabashimye kugira ngo mushobore gukorana gusinyana amasezerano, igihe muba mwarashimye kugira ngo mushobora kumutora abandi, turazi ko amashyirahamwe menshi atandukanye ashobora gufasha mu byo gusangiza inkuru abashimye. Icyo twabashimye icya mbere ni uko nabo badushimye, si twe twabanje kubashima ariko nibo babanje kudushima. Barumva bishize mu kibanza, barumva ubwo bubabare, barumva izo ngorane, kuko umunsi wa mbere batugendera bashaka kumenya amakuru, nabo nta makuru akwiye bari bafise kuri ibibazo byacu. Bamaze kuvyumva barumva nyene koko ari ibintu bidasanzwe cyane, ari ibibazo bikomeye cyane. Hanyuma baca barabona ko uwo mugwi by'ukuri umeze nk'uwibagiwe mu gihugu. Bo nyene baca barafata iyambere, baravuga ati turakwiye kugira icyo dukoze. Natwe turavuga ati nico twari dushaka, twashaka abo dufatanyiriza hamwe ibikorwa, kuko twebwe ubwacu turi twenyene ngo kuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi. Rero twabonye yuko ntitwishoboje, nabo rero baratubwira ati dukeneye gukorana. Hanyuma natwe turavuga ati nivyo twari dushaka, turatangura imigenderanire iba myiza cyane. Hariho ibikorwa bimwe n'ibindi bamaze gukora, ngira mwavyumvise mu kanya ko barakiriye abana baza kwigana n'abandi bana. Si benshi bahora bavyemera, hariho benshi, ari uburorero bwinshi bw'abantu babaza ati muri bangahe, twababwira igitigiri cabo tuzi, kuko ntituba tuzi na bose. Abo tumaze kuba tumenya bakavuga ati abo mwe muri bakeya, ukamenga abo bakeya umuntu ntiyobakorera ko. Ariko bobo ntibitaye kuko tungana, ntibitaye ku gitigiri, baravye ni iki bokora kuri twebwe. Hanyuma natwe twumva n'abantu bakomeye cyane, turabona ko koko ari abantu b'umutima, ni association ikomeye cyane. Twumva nyene ko inyota yo gukorana ibaye nyinshi cyane, niho twaciye dufata umwanzuro wo gusinyiranira aya masezerano kugira dukorere hamwe. Chris Clement igira neza arongoye shirahamwe Kitab ati mu guteza imbere igihugu ati nta mugwi n'umwe w'abantu usiga inyuma. Kuva mu ntango intumbero ya Kitab kugira ngo duteze imbere igihugu, mu guteza imbere igihugu n'abanyagihugu. Rero iyo kurateza imbere igihugu kibagira abantu bamwe, ubu uri kurakora amakosa akomeye gose. Hama nkuko yabishikije Madame Constance, twebwe twaronse chance Imana kugenda kubagendera, hama turatahura hose ko tutazokwigira duteza imbere igihugu tutagiye hamwe ngo dufashe hamwe. Rero nibaza yuko ni mugwi ukomeye gose, sabantu sidabyita ngo gufasha. Twe twahawe ni iteka twe twatewe kugira ngo turonke umwanya wo gutahura ingorane bafise ku munsi, hama tugira n'Imana yuko dushobora kugira icyo duterereye. Rero nico cyatumye twatuti reka tuzane umuhanda ibyo dufise kugira ngo turabe yuko izo ngorane twozikura mu nzira. Kanasinda si twe turi nyisho gusa, twe tuvuga tuti burya tugiye hamwe tugatera kama abantu benshi bose bazokwitaba, hama dukorere hamwe maze turenye twotora inyishu ibyo bibazo bisanzwe bigoye. Kanasinda bigoye ibyo bigoye na twebwe. Bamwe mu bagira neza bakaba rero bahavuye bashikiriza imfashanyo y'amavuta ku banyamwema kugira ngo urukoba rwabo rumere neza. My background is in education, so I truly am passionate about children, education for children, non-discrimination, inclusion for everyone. So I am glad that I was able to bring you these few sunscreen, but this is just the beginning.